ajya ama special forces wabonye amakuru yane numvise nuko bajyaye ngo bahejeje formation ntibataha mu ikambi bajya abasirikare eka hano hariya ngo bavuye kuri defile ngo baca bigira aho bari nta muntu aziyo baba niba baje uzanga amanuka akamara nko mu mazi akamara nk'amasaha 3 adahema yibereye munsi yicariye ku mugongo w'ingona arabaho umwaso azanana nibikoko havuye president Bagaza ubundi mukuru w'igihugu ashoboye kugura ibigwanisho bya rutura ibigwanisho bigezweho ibigwanisho biciye ubwenge umuntu ashoboye kugirisha formation abasirikare zidasanzwe zo kugwanira munsi y'amazi mu kirere abantu bafise ubuhinga butari bumenyerewe ni president Ndayishimiye. Ariko ugiye kuraba haguma havugwa tumaze imyaka nk'ibiri haguma havugwa yuko u Rwanda rushobora gutera Burundi cyangwa Burundi gutera u Rwanda, tuvuge ko umwasi haravye ibyadefire ashobora kwiha resultat z'ibyova mu gucokoza Burundi. Je maze kwiga Kongoro nkamenya Kongoro ko afitiye ide n'u Rwanda, ideni ryotuma ataruvuga nabi. Kongoro ntaba yubahuka kuvuga nabi u Rwanda gute swat aratubesha swat babizi na nyuma. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri micro ni jewe nyene juste gale get of more side black machine black and the camera mwita umusaza ndababwira ko twabakwiyeho muri tubazana ngaha uno munsi bantu b'Imana twaramutse bwese muri ko muratwumviriza aho muri hose abarundi abanyarwanda bakongomane kana abandi bose bakora twumva amaro y'Imana bane namwe, ariko ndamutse cyane abarundi ku munsi wa gatatu itariki ya mbere mu Kakaro kuri stade ibigwanisho bidasanzwe ingabo z'amaziteguye zisanzwe n'izidasanzwe abarundi sinzi baruzura stade bigina basubira kandi gukenguruka umugano watari umugani wagasora ingena twitangiye n'abandi bari kumwe nawe kugira ngo turonke intayo yo kwikukira tuza kuyaga vyinshi cyane gumana natwe ubutumire wacu nawe sundi ni Apotre Isidore Bayahaga niwe mutumire uno muzi ndakurabusanye ko Apotre ndaguhaye mwiriwe mugayenze nisa kumeze neza nashe meze neza hagasonga nta musonga nta nibicurana ni ruhande vyose n'umutekano n'amahoro pe subira ndabifurize kandi umunsi mukuru mwiza dusubire twigire ntayo kwikuki ego ni byiza kabisa twaroze nayo kwikukira ku itariki imwe mu Kakaro. Turashimira abasirikare bakiyumbati Inyamiramaga bimeze neza mbere wanashaka iyo umwaka yoyo ego yabaye ntayo kwikukira agahebuza kuko ibirori byabaye umwaka ku incuro ya 64 byabaye ibirori nibaza ko bitazigira bifudika mitwe y'abarundi uretse ko bizobandanya, ariko byabaye ibirori bitari bigire biboneka yuko ayo mashusho mu Barundi he mu Burundi ashobora kuba ariho, kuko urandi gisirikare ingene cyari cipanze ukaraba n'ingene cya defiye n'ubuhinga cerekanye n'ibigwanisho gifise ajya ama special forces wabonye mwisango ndaze nk'ababirabira kure bazi yuko ari nk'amayinite ya Nevisiri yari yaje Bujumbura canke y'abatsare batabazi n'igisirikare ni special force y'abayahudi abajuifu ariko wana Mutama arasumye pe Mutama afise ingabo zikwije ego kabisa kugiye kuraba je nibaza yuko havuye president Bagaza ubundi mukuru w'igihugu ashoboye kugura ibigwanisho bya rutura ibigwanisho bigezweho ibigwanisho biciye ubwenge umuntu ashoboye kugirisha formation abasirikare zidasanzwe zo kugwanira munsi y'amazi mu kirere abantu bafise ubuhinga butari bumenyerewe ni president Ndayishimiye. Kandi ni kindi kintu cerekana yuko abarundi bamwizeye batihenze yarabatumikiye tumushimye ego pe ni yindi mvugo itari discours abo ngeze bavuga ati action speak louder than words, ni kuvuga ati ibikorwa biravuga gusoma amajambo kubabona honyene n'amaso gutya ni nka message president waguhaye avuga ati jya musinzire ndakubona umutekano waracunzwe bya bintu byari bibihiye umwasi ego ijisho ry'umwasi bazo yuko ryaritse
rirakorora moso yaragwaye burashi kuko murabidusigurira twabonye ibigwanisho bavuga ko ari bike cyane bicirajya mu by'Uburundi bufise bijya bigwanisho bidasanzwe bisiguri mbo bisigura ubuhangange bw'igihugu kuko ubuhangange bw'igihugu nta handi babupimira ku bushobozi bwa gisirikare ubushobozi bwa gisirikare iyo bazi ko igisirikare kitavogerwa igisirikare abantu batoza kwisuka kuko bashatse niho berekanira ubuhangange bw'icyo gihugu yuko ukwikukira kwacyo kuhari kuko n'urugo rufise umugabo rero ukabona yuko mu gihugu canke mw'isi yose wanashaka ni igisirikare candikishije amateka ni igisirikare cyamaze kwandikisha izina ni igisirikare uno munsi n'abacanka bagitinya icyo kintu ni cyiza cyane kuko bijya birubahisha igihugu bikubahisha na gayeri cyangwa umunyagihugu ari wese arenga bati ni umurundi bavuga ati iwabo attention iwabo hari abasirikare bateye ubwoba ntigwitaha hama tukanabashimira kuri discipline uretse ubushobozi canke ubuhinga babahaye bundi igisirikare cy'ubunebaza yuko kiri mu bisirikare bidiscipline ku isi si ukubivuga kubera ari igisirikare cy'iwacu byo tuberera mu raporo y'aba expert ba Nations Unies canke amashirahamwe ya Buraya na za Afrika n'ibindi aho ibisirikare babirabira nk'iyo byagiye kugarukana canke guterera mu kubaka amahoro n'umutekano mu bindi bihugu turumva ibindi bisirikare biba byakoze amabavire canke bigakora ibyo bita amacrime de guerre bikaja gufata abagore ku nguvu bikica abantu kunyuca bigasahura ibintu bijana iwabo n'iki urabona aho igisirikare cy'uburundi hose cagiye kubera iyo discipline bafise nta record nimwe canke nta raporo nimwe turabona yandikwa mu maraporo yandikwa ku basirikare bagiye gucungira no kugarukana amahoro ahandi hantu nk'uko tubibona ku gisirikare cy'u Rwanda n'ibindi bihugu narumvise muri South Africa uze ko hari abasirikare birukanywe kubera bafasha abantu ku ngufu b'abanyarwanda sibyo ariko uraba abarundi baragiye Somalia d'abord ubwa mbere muri Somalia ntibajyanywe cyane ikindi kintu bajyanywe n'ubwo buhangange bari bafise kiriya gihe ubuhoho rero bigiye kunyuka kuko kiriya gihe uraza ko n'abanyamerika bari birukanywe muri Somalia baratabaromoka baratemaguza intambara yabananiye bavuga ati bagabo hahasa hacu kabisa batunzwe na kibone wampaye amaguru bariruka ariko baravuga bati none dugaranzura ikarata ku meza ya Nations Unies ikindi gisirikare gishobora kuboneka kija guhangana n'abashababa kija gukorera muri Somalia kigwana n'abihebye bagende batega ibisasa ahantu ariho hose umuntu mu Rwanda adasubira inyuma adahunga turatuma yonde bazunguruka imigabane yose no mu Burundi ngo mu Bwanyamurunga barabarungika naho imyaka bamaze muri Somalia haragiye barakubitana abashaba baratabaromoka abakenya barahunze abagande baratemaguza isi yose yiruka hasigaye mu Burundi wenyene uno munsi nibaza yuko naho bovuga bati tugombore haje ikindi gihugu bayibuzwa nuko bavuga bati none ikindi gihugu kiva abarundi bigumirayo kandi ubu gushikuba inzego z'umutekano zicunzwe n'abarundi na perezida waho n'abarundi bahacunze mu yindi mvugo rero bafise ubumenyi bafise n'ubuhangange bwabo mu byo bakora bya gisirikare ushizeho niyo discipline kuko bigaragara yuko atakiyo na kimwe bakora cyoza guheza ngo bitukishe izina ry'igisirikare cy'u Burundi ikintu gikomeye ubu tugiye kubiraba rero burya mu bisanzwe bavuga ati ubu kuravye cyane gutera kwambara sinzi ko kubera turi muri iyi ntambara y'akarere turimo uravye ingene no munsi igisirikare cy'u Burundi citunganije ukaraba ingene cyasa ukaraba ubuhinga gifise ukaraba amayinite atandukanye mu buhinga bwayo ukaraba ibigwanisho baguze bigezweho no munsi biragoye umwase nasubize nk'otamago batatahe byo gutera Burundi babiveho oya uwo butera bwo mwonona cyane nabiyoreka uko murabidusigurira turi mu gihe twabonye initi idasanzwe
bayita force speciale aho ari abantu ngo bashobora gukemura ikibazo atarusoro ruvutse ibitari bimenyerewe bijya vyovyo igisirikare tugiheze Mbo force speciale baza yuko kera ni bimwe bita ngo ababereve canke abaparakomando mugabo kijya gihe nibaza ko ubuhinga bwari buhari nabone bari abantu bagoye mugabo no musi urabona yuko hari ibyo bongeyeko amakuru yane numvise nuko bajyaye ngo bahiye formation ntibataha mu ikambi bajya abasirikare eka hana hari ngo bavuye kuri defile ngo baca bigira aho bari nta muntu aziyo baba nta muntu aziyo baba ni babandi ushobora gusanga yibereye ahantu ngaho okibera aho waza kumutuzuka ko umwita nk'igiti cyayigisako ukabona aragukasa ngo ntibataha mu ikambi ntawe uziyo baba niba baje gusanga amanuka akamara nko mu mazi akamara nk'amasaha 3 adahemba yibereye munsi yicariye ku mugongo w'ingona arabaho umwaso azanana nibikoko bidashaka kandi kiryoshe rero ni benshi burya ngo bashika ibihumbi nka 10 na bingahe by'abasirikare b'abarundi yego apana y'abarundi iyo special force baba bari ngaho kubona Burundi dufise abantu nk'abaje barakoze defile abantu bose baravuga ati ego wenda ko bari utabizi neza ukabigwa nko kuri image ahantu uri kuvuga uti aba n'abanevisize abo usanga nibere wacu ni defile tubonye ibaye mu gihe igihugu cy'u Burundi gihimbaza ntayo kwikukira cyaronkeye rimwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko ugiye kuraba haguma havugwa tumaze imyaka nk'ibiri haguma havugwa yuko u Rwanda rushobora gutera Burundi cyangwa Burundi gutera u Rwanda tuvuge ko umwasi haravye ijya defile ashobora kwiha resultat z'ibyova mu gucokoza Burundi mbo hariho imvugo n'ingiro hakaba n'ingiro nibaza yuko barashobora kuba bivuga mugabo je sindavyumva mu officiel n'umwe wo mu Rwanda bivugwa n'abantu bimwe bavuga ati umujane we yamatanganye n'inka kuzigaramamwo bivugwa n'abanyarwanda basanzwe ngaho ubona ko bamwe bagware n'imbobo ziri ngaho mugabo uravye guhera ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ukaraba n'aba officier baho cyane sindumva bavuga ati turifuza gutera Burundi cyo kimwe n'u Burundi sindumva bavuga yuko bazotera u Rwanda gusa kubera ibikorwa by'iperereza canke kunekana perezida w'u Burundi yageze avuga ati turaze ko abanyarwanda bafite imigambi mibi ariko ntimwihende munsi mwaje tuzoreho tujya dukaravye ni uko nibaza yuko umuntu ashobora kuvuga ati nzogutera kugira ugire ubwoba akwicisha ubwoba ariko nabone barabizi ko batotera nibyo ukubona nibyo bagwa neza mugabo tout simplement abajejwe perezida rya gisirikare perezida rindi niho heza bakamenya burya aho masa azozanana barahamenya kuri defile twarabonye n'ikindi kidasanzwe indege z'intambara z'abarundi indege zanarura abapara abantu bakavuga ati mbega zijya ndege cyukuri ubwo se amadrone turi hejuru kabisa oya bo bwa mbere hoho ni nka message bagombye gutanga yuko aho umwasi yuzana hose hacunzwe harugaye nukuvuga ikirere cy'u Burundi aho umwasi yozanana baramweretse bati uzoze mugabo turaguteguje rero nico gituma babonye hari indege zaguzwe z'intambara kandi zifise ubuhinga bukomakomeye usanga zimwe amaradar abona mbare canka ajya amavision kutera n'ibindi tutazi bya gisirikare twe nawe turabasivile ni nkayimwe duhatora muri za filime mugabo urabona yuko bagombye kuvuga bati reka twereka abarundi yuko kibazo cy'umutekano borema aho umwasi hose yozanana turahari kirere cy'u Burundi kiracunzwe hasi hoho ntawo kwihenda urabona ubwato ntibwa defiye mugabo bwagumye hanze ko bwabuze aho buca mu yindi mvugo ugiye kuraba perezida Indahiro yarahiye igihe yakira amabanga yarayigumye ko kandi yagombye kwereka abarundi nyene yuko batihenza kuko mu kino ca mbere umukuru w'igihugu arahera no kuvuga yuko azorinda igihugu n'imbibe zose gucungera umutekano
rero urabona yuko mu by'ukuri perezida Ndayishimiye yashyize ingufu nyinshi mu gisirikare, ashyira ingufu nyinshi mu gipolisi, yashyize investissement ikomeye mu mutekano w'abenegihugu. Burya nta terambere rishoboka mu gihugu kidatekanye. Ubwo bijya byamaze gukunda na bijya bindi ndazi yuko bijya byobyo ni nk'aka kanya. Ni nk'akanya ko kubita urugo. Wubaka uzi yuko atawukubomorera wuzuza n'ingoga. Ni byiza biye kuvyereka abarundi bakoze ikintu cyiza cyane. Ni n'ibigwanisho bavuze bati utu ni duke kuri vyiki dufise. Turi mu gihe uburundi buratekanye, ariko ubushyira bw'igihugu ca Kongo rimwe na rimwe dusigaye twumva bitameze neza. Byongeye ugasanga hari abantu rimwe na rimwe nk'ubuherutse twarumvise audio ya Kongoro aho ariko arabwira bamwe mu banyamurenge ubutumwa budasanzwe. Ni audio ababwira ku bijyanye n'intambara iva, ku bijyanye no kubabwira iy'umwasi n'ibindi byinshi cyane. Mu gihe mwebwe ari mu bantu ba mbere mwatanguye kwerekana amakosa ya Kongoro ubwanyu, kubona Kongoro asigaye aca mu nzira zo kujya muri WhatsApp muvyakira gute? Ntiyarakwiye gusubira kuvuga, yarakwiye kureka kuko deja ntacyo twamuvuze ko gaye. Burya mu bisanzwe ntacyo twamuvuze ko. Si byiza yuko umuntu avuga ibintu byose ku muntu abazi, nukuraba icyo bijya kukumarira n'icyo bimara buri kurabwira. Ariko mu by'ukuri Kongoro umuntu amusesanguye neza akamuvuga uko amubona, ntituvuge ibintu byo guca ku mayange gusa. Kongoro yoraba akitungira umuryango wiwe kuko n'ubundi niwe ngira aronderera. Muga mu by'ukuri ugiye kubiraba, Kongoro muri we ntakunda Kongo, ntakunda ubwoko bw'iwabo. Ni wapi Kongoro kuri akunda inyungu ziwe. Biya nabivuze ndabihagarara ku maguru abiri. Ikibanza niba kwe Kongoro yari yaronse cyari ubuyobozi gifashije, kigafasha shebuja kugera ibibazo bimwe bimwe byerekeye abanyamurenge biwabo, kandi kikongera kigafasha abanyamurenge muri rusangi ntibabandanye baba muri aya mahano bari muri intambara zidahera. Mugabo ugiye kubiraba ntacyo yabikojeje, ahubwo yabikojesheje mu nyungu ziwe. Ivyo nabivuga nabihana. Icya kabiri ndaje kubisobanura. Yanyandikiye. Kuwa gatatu yanyandikiye. Inyuma y'igani. Yananze telefone ndanga kumwitaba kandi ni kinimba cyumva ntazosure kunyandikira. Ntazosure no kumpamagara. Sinzomwitaba kuko ntacyo dusangiye nawe, ntacyo tuhuriza ko na kimwe jewe. Nubwo numvise bamwe bavuga ngo tugara ngo twasubiranye, mu tugara no tw'abanyamurenge, yese n'umurenge gendo mu rugo. Uravyumva? Mugabo vraiment wapi kuko Jesse nkunda umuntu w'umuhemo, ahemukira umuntu yamugiriye neza. Je maze kwiga Kongoro nkamenya Kongoro ko afitiye ideni n'u Rwanda, ideni ryotuma ataruvuga nabi. Kongoro ntaba yubahuka kuvuga nabi u Rwanda. Gute swat aratubesha, swat babizana nyuma n'abanyarwanda. Yera birabaho. Umuntu ashobora kugenda akitwa ko akorana n'umwansi kandi akorera we bavuga ko mwankana. Kongoro ashobora kubaho usanga ashobora kuba akorera u Rwanda kandi baza akorera Kongo. Tuvuge ko ari umuspy no mu SP. Hariho ntuze ugiye gusoma ibitabo by'aba SPO. Hari umunyamerika yitwa Robert Philip Haysen. Yakoreye FBI imyaka 22 yongera akorera na KGB. Abarusi. Doko umwe wese yavuga ati ni wanje, ubundi ati ni wanje. Mugabo yabakorera bose. No kuraba neza. Igituma mvuze gutyo niki? Kongo n'umuryango uri mu Rwanda.
niyuri papa we niyari umuryango saba Kongoro yitwa Estrone Kongoro ni umufonctionnaire w'igihugu cy'u Rwanda ni umwigisha icya kabiri saba Kongoro ni chef de quartier mu Rwanda icya gatatu Kongoro aheruka y'amazu mu Rwanda abiri ama etage abiri none uri kugwana n'icyo gihugu wifuza aho ushoboje avuga ati nzokirasa ugashuja gushira y'amafaranga ukubaka ama etage abiri so wawe akaba chef de quartier akongera akaba fonctionnaire ukifuza ko icyo gihugu cyomerwa nabi ibyo ukunda burya batari babizi rero ndakubwiye Kongoro se wa Kongoro yitwa Estrone aba ahantu bitwa ku Kabarondo sivyo mu Rwanda akarere ni kagwamagana ni umufonctionnaire wa leta akaba n'umukuru wa uwo bita ngo umukuru w'akagari ni chef de quartier umunyarwanda yuzuye bene wabo yitwa Muvunyi Serge n'umuwisiye uwisiye uri mu cyo bamaze mu masentare haba uwisiye ni mubazi bamwe baje kumenyesha imanza zaciwe abantu akorera muri sentare ya ntuze ya mu butungane bw'u Rwanda none aho urambwira arashaho yuko uwo muntu yantu Rwanda nimba koko abikora Kongoro akaba yo kubakwa kuvuga nabo Rwanda u Rwanda rurimwo se na bene wabo na nyina sinzi ko ariho ntumbaza sibyo bitwa abanyarwanda abafonctionnaire b'u Rwanda aho hantu naho ni question mark cyane ubu Rwanda uko ndagumva ko ushatse ko nta denda rufitiye mugabo Kongoro arafise deni y'u Rwanda nakare y'u Kongoro ndiko ndamubwira nyumva ntabandanye andondera nareke mugabo ico nemera cyoco nta kintu na kimwe Kongoro muri yodi uri kuravuga nimba yaremesha abantu biwabo tacha bamariye umuntu amumva muri yodi umenga umuntu wa mbere yangu Rwanda Rwanda gute umuntu yumvisa aya mazu ariko aragura mu Rwanda Kongoro tuvuge ko ashobora kuba ari mu ajandu ibyo ntabyo nze baravyikwikiranira bamujejwe mugabo je nanka yuko aza kuvuga ibintu bitari byo akerekana yuko umenga niwe mutabazi w'ubwoko bw'iwabo niwe mutabazi agomba kwereka yuko yo kwigura Gisekedi kandi bigaragara neza yuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niyo umutima uri yo kwihakana u Rwanda gute se ari umufonctionnaire w'u Rwanda akaba n'umushefu de quartier akagura y'amazu muri umuna wose reje ni umufonctionnaire wa leta akora muri justice y'u Rwanda yo kwihakana ko atahuriye n'u Rwanda gute ibyo birashoboka yogira icyo bapfa basi mugabo agahora Kongoro nta jambo ribi akwiye kuvuga ku Rwanda twe mu kirundi bakubwira ati ntuzu hirahire ngo ucire ku biganza byakugaburiye Kongoro afise deni afitiye u Rwanda n'imiburire abuze ico arumarira ntiyo ruvuga nabi kuko wewe rwaramugaburiye kuko no mu kuva mu Rwanda agenda muri Ethiopia ntiyagiye ahunga ubutegetsi yagiye gushakisha nk'abandi yamayira yo kuja muri Amerika ariko u Rwanda ntacyo rwamugize abantu baravuga icyo bapfa ku umunsi ncaye umwaka uzacaye n'umubyari mugabo umuntu yagutunze akakugaburira uhagwara akakuvuza akakurindira umutekano akaguha amaramuko ejo ntiwoja gutera imbere ngo uwo muntu napfe ntaca amaze sivyo ntibahava bivuga ngo ndiko mvuga kubera ngo nahinduwe nakunze u Rwanda ndiko mvuga Kongoro ubwo murabidusigurira turi mu gihe mu burero mwatanze mwaratubwiye ati haro namwe mu mabanga yaba ya gisirikare canke aho ya politiki usanga Kongoro yashize ku mugaragaro asanga yanditse kuri Twitter ega vyo no kwita imbere nakora ibimura bene bya bintu byo kwereka abantu hari abantu bawambonye ba TV ikintu cyose gisokorotse agomba kucitirirwa muga muri ya ntumbe ugomba kwenteresa shebuja avuga ati urabona je suis touche à tout
je mu madomene yose nije nseruka ningogo urabona ko hose ndahakurabira usefo akabigira wanashaka kugaye uzutinya abantu umutima wururutse ugafatana n'inda nibabe cyangwa abantu benshi bahora bambwira ngo urumva iyo bavuze ibyo bantu ko nguruda cyaruda wanje nguruda yewe bere sympatique ukwirira n'ijya guza mugabo ibintu byuko ubu muhemu umutima ukururuka ugafatana n'inda ukabona yuko uhindukira ugatuka umuntu yakugaburiye umuntu yaguhaye indaro umuntu yagutunze umuntu yagufashije ibinakiriye ni ukuri Kongoro kwiriba to kugwanda cyaka ruvuga nabi swat n'ibintu bibiri ni gihemu canke babizina nyimwe no Rwanda gati rumubwe utegere dutuke kugira ubana duha makuru nta bindi abanyamurenge ugiye kubiraba ukaraba n'urugendo rwa Bibogobogo ukaraba n'ibindi byinshi Kongoro amaze gukora uravye imyaka ibiri amaze ari chargé de mission urabona yuko Kongoro arico communauté y'abanyamurenge amaze kwifasha wewe uri mu bantu bajanye mu Bibogobogo wabonye abanyamurenge bamwakiriye gute bene wa baramushuhiye baramushimiye none yaba ari umuntu afise cyabamariye ntibare gusasa ibitenge bakavuga ati umwana wacu yaje niki niko vyagenze none nije gituma ngomba kubwira abantu je ntacyo dupfa na Kongoro umugabo wose sindi puru yuko abantu babandanya bapfa bazira ubusa ntari abantu bashobora gufata bakakoresha position bafise mu gutabara bene wabo kubwira bari abantu bo mu Bibogobogo yuko wewe wagiye ari wewe uzoja waguze drone zo kuja kubamara uri kuvuga yuko ari bamara imiryango kandi wajaye na yakutumba ivyo bapfuye nabo n'ibyo bakwe ntibaravyibagira sinzi ko naravye kuri kamera yiwanyu umuntu w'umutama w'umunyamurenge yahagarutse arabwira urya mugabo nimba yakutumba ati ntidusavye amahoro Kongo ntidusavye amahoro ababandi tuyagusavye wewe yakutumba tupe amani uravye urya mutama ko yarameze yari yuzuye umubabaro yuzuye intuze byahaswe gato ngo amufate mu kaniko vuga ati ndakwitako ntawuzi ibyo ari karibuka hajya sivyo none habaye insida agatora nk'umupanga ashaka gufata nk'inkona agakubita yakutumba sivyo hari gushaka kurikiriki haba amaraso ntiye guseseka yakutumba bamayimayi ntibari kurasa abantu none amaraso yo kubatsesetse ntiye kubasesetse kubera iyo maradresse yantuze ya Kongoro ntiyari kujana abantu hari nk'abajya yari kubanza agategura imitima akababwira ati naka ibyo yakoze turabizi ibi nibi nabiriya mu batuvyirengaza mu gato turakeneye amahoro uyu munsi kandi amahoro dukeneye yakutuma numwe mu bagiteri bayo mahoro sivyo muri ico gihe bitagenze gutyo bakamubona gutyo hega bari kuvuga ati nikindi gitero kiduteye hakabaho kwivuna none yo nkujya mutama agurukira kwizoso yagutuma akamushinga kwa menyo sivyo ko bajya abantu batunze nkabazo no kuzikura amahembo bize yego muguguna umutsi w'izozi agahorera canka kamukubitiro cyangwa mukubita ibuye hari gucakurikiriki iyo insida ari kuja kugatwa kandi yari yagize sivyo je ndacyabihagazeho sivyo kandi kubwira abantu uti muteza kwemera ibyo ndababwiye cyangwa ndabapfunga ndasiga ndabafunga none wabagiye watumwe ku bantu watumwe n'umukuru w'igihugu atigeye ndabira abantu aho gushi kubaremesha ubagiye uti amakuba mwaciyemwo leta irayazi umukuru w'igihugu yantumye kandi ndaca atari karakora kugira ngo arabe ko amahoro n'umutekano byogaruka iwanyu nizi ntambara abahungu banyu canke bana banyu bariko baragwana yaraje kugira ngo zivugane ko murabe ingene mwo kubaka Kongo muri kumwe kwene ko ari kuvuga ngo uzoshija kubarasa bariko bakoza ati bene wacu bari mu hari haruguru ntuze Bibogobogo Minembwe mu Minembwe ati ho twumva iki niki igenyesho yatanze so yari ikwiye kuvuga yuko yaguze ugiye kugura amadrone yo kubamara mu gihe ugiye kumara n'abahungu babo muri kumwe n'abishwa babo hariyo bayinasenge hariyo base wabo hariyo abantu bose none uyo message yihumure ujanye umukuru w'igihugu yakurungikanye niyo
ntukonfirime yuko genocide finalement abo bariko baravuga ntukonfirime ko igira ibe. none n'umukunzi wa perezida avuga yuko ugiye kugira ntuzeye kugura amadrone yo kumara abantu bo Minembwe, hakaba barugabana abantu bigo baravuga bati genocide iri kiraba mu Minembwe, ukaba uri umukunzi wa perezida ukavuga yuko ahubwo uri mu bagiye kugura drone zo kubamara bahibagire, wowe uvuze iki? tukonfirime bimwe ntuze twigwana ivuga ane message watanze niyi ihumura usigaranye bajya mu bibogobogo niri message ihumuriza abantu kabone n'umukuru w'igihugu niyi abantu bari mu magogo hagayere nkajya tuvuge ko Kongoro kuva ashitse muri presidence Kinshasa atagitahura bimwe mu bibazo by'abanyamurenge. Boss nibaza nkuko yabitahura ntiyokora kujya kuko ntuzegaye twe dufise ukuntu tuvuga ibintu wanashaka abanyamurenge bamwe tutavyumva kumwe kubera impamvu zina ziriya muga nta muntu numwe ari puru yuko abantu bapfa mu gihe hariho muheza uko bashobora kudapfa bivanye na position cyangwa ikibanza umuntu afise cyotuma politiki yaho hantu hinduka. Ico kintu nta numwe abishaka. Rero kubona Kongora abantu bagoma bapfa adashobora gukomvenka umuntu numwe muri twigwaneho, ntashobora gukomvenka umuntu numwe wo muri Gumino. Kunguru no munsi nta nama atanga mu Tugara, nta nama atanga mu Bifobagana. Kunguru no munsi ugiye kuraba niyihe population canke niyihe ni ruhe ruhande rumwumva n'uruhe rumwemera rumwemera n'ubu. None we ngomba kuja gutuma umuntu ku bantu ndi nka president notuma umuntu batumva batemera cye notuma umuntu basanzwe bazi yuko icyo avuze bagitega amatwi kandi bakumva kivuzwe n'umuntu wabo. Uravye akagarara bitani yaduye Kongoro ni yaduye Ibifobagana ni yaduye ukiyumvira uti no munsi none Kongoro kuvuga yuko ariwe yozejwe ibibazo by'abanyamurenge byo kunda guta mu banyamurenge bari Kinshasa ninde bari kumwe ntari kumwe na ba Masunzu sibyo ba General Masunzu igihe yazi Burundi bwa mbere aje kuvuga ngo aje gukorana kuronda mitualite y'abanyamurenge bari ngaha yazaye na General Gasita umwe birukana bakanka ngaha kumwakira ngaha se bazananye mu Nyakabiga yego si abagabo bamwitavye banganike ko bamwitavye mu kumba kimetero 3 kuri 2 abantu bangahe uti bari kurusha mu nyuma agafata akabaha $20 umwe ngo ninduhuro canke ngo nagafanta ntuze president ngo yamurungikanye kuso gutukisha n'umukuru w'igihugu. Yesu ikintu bayazeho nabo bakiya bari kumwe hari ico bamwemereye hagenda tero bwo abantu avuga ati utumvye nakubwira ndagufunga rero gufungisha Kongoro ndabisubiremo si watwaye bajya abana bishikanye bavuye mu ntambara bakavuga ati twe intambara turayihebye nzo kurasa ingabo za Kongo kandi ari gucacu babaye komve kubera babaye approche par base bakiyana na bayijende. Kongoro yabonye ko igihembo yohewe cyane motivation yobaha ari uko yoca basamira mu kira akaja kubapfungira Kinshasa kureba abavyeyi babo kure y'ubwoko bw'iwabo none nico kintu abona yuko cyotuma bamwemera kandi cyaje cyatumye abo umwansi wabo Burundi ahubwo akavuga ati finalement uyu mugabo nubwo yita umunyamurenge wacu arose ikinogo batwiciramo twese yo kidushiramo tugapfa. Nico kizera takaza ntaje kuraba je bahagaze n'umukongomani je zindi n'umunyamurenge sibyo taje duhurira ko nawe jewe ndefanda ivy'iwanje nka defanda ivy'iwacu umugabo ugombye kuza kugura ngo tuvanga jewe ndakubiza ukuri je mu buzima sinzi kubesha n'igituma mvuze ibintu nuko yanyandikiye avuga ngo namubeshe gute azoze kuri mikabibesho arazo muri bizo dukora ikiganiro ambwira aho namubeshe ndamwereke ko ibyo ndiko ndavuga byose Kongoro atanaho bamwemera Sabumva neza kuja kurondera bije kuvuga ati mpema amafaranga nshire bana nkora ibi nibi result ikaba ni ikaba negative. Abantu bariko bakora ibintu kandi baba volontaire
babone yuko bazanira umusaruro n'igikorwa kiriho kirakorwa cy'umutekano cyo kumvisha abantu ko bagomba kuyoboka intwaro bakayobeka ubutegetsi bagahagarika intambara bakava mu ntambara atari zabo abo bonye bigiye kushigwa hejuru abategetsi batanga kubibona ukabakubita mu nkokora ukaja kubatera cyo ukavuga ko batavyo bashobora atari wewe mugabo amaso yawe gusa ari kuri ivyo bikoresho cyangwa ati ibintu birimo udufaranga kandi birumvikana naho muri Kongo bahenga imishahara minini mu myaka ibiri dakwiye umufongisiyonere wa Kongo aragura inzu zibiri muri Texas agura yindi Kampala kuri Victoria agura izindi zibiri ikishasa babi Kigali ivyo byokunda ohebwa nga nukuraba neza ahubwo aho bamutuma nimba bamutuma koko yuko ivyo bamurungikana abishikaniye bamurungikanye niko bimeze kuko ntuzeye Kisekedi ntuvuga ngo akunda ntuze Kongora akunda abanyagihugu iyo amutumye ntamutuma uvuga ngo Kongora bari unezerwa ari ubeho wenyene Kongora niyo kwisangiza ubwoko wenyene habize bene wabo bari mu ngorane kandi zijya mbere gize kitabikoze amafaranga ya mbere waze ko ari we Nazarias Rubego bamaze kumubwira y'ivyo ntuzere Tabara yakoreye hariya sibyo Hanze koko ntuze gisanga gishika herukiye sensa nimbere sensa $50,000 hashitse yanga event ayandi yose baramira mwe bijambo ryavuze yuko yarungitse kugira ngo aje kubafasha kugira gusanura ibintu byabo byasambuwe n'intambara none rabundi na watumye avuze ati mutumwe sivyo mvuga ndabafunga habaye nabongiye kugura amadrone yo kubamara nico yabatumye mukuru w'igihugu hakeneye igihugu gitekana hakeneye ko abantu bose babana nk'uko bari babanye kera mu mahoro amoko yose hagahana inka canke akabana bakagira imigenderanire y'igihugu ikagenda neza bakirukana uwo munyamahanga yabateye rero nibyo ariko arakora ibintu bimaze kubuka ugasanga uwo muntu ivyo avuga cyangwa amaudio ashobora kuba arunka mu magroupe uzovuza ama space yakozwe cagihe duhejeje kuvuga dukora iki kiganiro ama space nta kindi yakoze yavuze kuri analize za Kongoro gusa ni hehe yumvise bamwemewe sembaye ha data wanyasigara jenyene ni hehe nta bose baraniguye oh mvere urasaba marinki wumviritse nimiburi umuntu yogira hamwe ahengamira bakavuga ati ujya ku ruhande rununu baramwumva none umuntu abure ni Burundi hanoze nibyo ushoboka rero nahindura ingendo nta muntu amukene nta umugwanya ikibanza rimwe jewe ntaco umuntu akirondera ko si icanje nta nicyo nzoronka uko nica abanyekongo mugabo umuntu avuze ko Serugo yapfuye se babamwisha inkebutso cyangwa tubwira ikintu kimwe n'abavuga ati giye kuva ngaze muri intebe abanyamurenge ubwoko bwacu nabukoreye iki baze gushaka kwiki inyungu bandonkeye ko ni nabivuge twumva biko murabidusigurira turi mu gihe ibi byose biko biravugwa mwamba muhanura umunyamurenge ko yoba umwe mbega mu gihe abanyamurenge babandanya hari ubwoko bw'abakagara ubundi w'ibigarasha ugaca ubona haje uwundi nawe nyene yari yiteze ko ari we yo bashira hamwe ntariko arakora ibishoboka ubwo bayahaga ntataye icyizere yuko natumye abanyamurenge bose ku mpande zose bati icyizere ati ntacyo two kwitega cyavuga kivuye ku buyobozi bamwe mu banyamurenge nka Kongoro oya ni umwana wabo ntacyo nobavuza kuko burya bavuga ntawe uyoberwa umuja wo mu nda mwa nyina mu bisanzwe burya nta muryango bura akaguko ni bisanzwe mugabo nta muntu mukuru yakagukebukwa nta muntu ijya ntebe genda kwibwira n'uno munsi yoyikoresha neza ko afise n'icyizere cy'umukuru w'igihugu hari byinshi biriko birononekara mu bwoko bw'abanyamurenge yoheza agakora hari n'abanyamurenge benshi nzi bapfungiwe Kinshasa kandi bazira ubusa bazira gusa yuko biswa abanyarwanda kubera ikadahaguruka bavuga ati abose abanyarwanda ni bene wacu kandi ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kandi yemewe kandi ari mu nzego zijya kugura n'ibigwanya batari umuntu akomeye
umuntu yizeye gushika hatumwa mu baje kugura ibigwanisho amadrone n'ibindi uwo muntu akomeye agaye arakomeye cyane yohagurura akavuga ati hariho abanyamurenge bene wacu n'ubwoko bwacu kandi buri victime kubera hari intambara ziko zibera iwacu aba bantu mwapfunze mwita abanyarwanda ni bene wacu turavukana ntibo bamuha bagataha none mugabo uraba nabo batafashe we abikurira ngaha akaja kubapfungishiriza Kinshasa Yesu amaraporo yose atangwa kuri bene wabo bari mu gisirikare abandi bari mu gipolisi bari mu nzego ko muna bose hari imice itabonana kandi umwe wese agenda asabisha mugenzi we kugira ngo abari waja hejuru nawe bamushire hasi Yesu ntiyo bumwubatse ukubaka bene wabo bomwe kwari hejuru akaba yegere mukuru w'igihugu ntiyo kwegera bene akavuga ati mbega kubera ko tushira imbere ico dupfa tutashobora gushira imbere ico dupfana bajya badepite bari Kinshasa n'abajya ba genero n'abajya ba ministre bari bande bose ko tuze bari mu mico itandukanye barabana ribi kuri Kongo batubwira ati akana kaga kuri bene wacu akabwira umukuru w'igihugu ati burya nakabara mubesheye naka raporo bamuguhaye ko siyo je nk'umuntu wizeye narabitohoje neza ni bene wacu ndabazi ico bapfa niki mugabo ntibopfa koze ivuga yuko arabagambaye canke arabansi b'igihugu barabesherana ugasanga bamwe baragiye mu bihano abandi baragize izindi ngorane imiryango yabo ikabaho mu ruhagarara Yesu none nimba ataruhara bifisemo kubera ko ataja kuvuga ikibazo cy'abo bantu kabwira umukuru w'igihugu kubera abanyamurenge n'abantu bubahana uravye ingene none wumva amaziki abanyamurenge n'abantu bubahana abavyeyi imiryango afite icyo ushobora guterera mugira ngo kibure kongoro sinzi bya bimwe byubatse mugabo kameme cyane nagombye kwerekana yuko nahavuga ngo baramubeshera ukuri ni kumwe kandi wumvise ibiyago bamubwaza n'ibyo bamunegura ko nawe birerekana yuko kameme guhanurwa petete ntiyabaramuhanuye canke baramuzi ikindi cyakanga mbere none ivyumviro bihinduka kubera uhinduye intebe Kongo ko bahuye na Kisekedi bagahurira Addis Abeba Kongo ari bahagarariye Mahoro Peace Association Mahoro Peace Association akaba ari branche ya FPR mugabo yari mu banyamurenge niyo gakondo bavuga ko ikorana na Mahoro nyene Peace Association ivyumviro vyiwe original vya mbere ni vya Mahoro none urugendo rwo kuva Addis ukururukira Kinshasa amasaha 3 y'urugendo ubuhinduye ivyumviro ukaba uhinduwe na identite yawe ubwo nyene canke nyene uravuga uti ndavyihakana kugira ngo mpemuke ndamuke biragoye Yesu Kongoro umunsi Kisekedi mukura hajyari yobandanya ku murongo arimwo canke yosubira kuvuga yuko bene wabo ariko barapfa canke hari ibibazo u Rwanda barubeshera n'ibindi mwene abandi babi abantu baruvo baragoye ugira umbwire yuko koze ya defanda kuva mu Rwanda gushika ya Addis n'imyaka yahamaze mu ikambi y'impunzi sibyo amilita kuri kote ya Mahoro Peace Association natwigwaneho yumva ideology ya FPR ariwe ayumvisha abandi kuko ari chef guhura na president agavuga aturira indego usange Kinshasa n'amasaha 3 ngo ushikaye wabaye wahindutse gose ibintu je ntazoza tuma abantu bamuvuga ko cyane abantu baze gusasangura bakagira amanalize ku bandi tout simplement harabikora kugira ngo yereke ni exedozer yereke uwamwizigiye yuko ari we wenyine akwiye kuguma ashiramo cyizere kubera we bashobora no guhonyanga cyangwa gufata ibyago vya bene wabo
akabivyaza umusaruro mu nyungu ziwe. tumaze n'abasoze Munyamurenge harakora iki narya mu Banyamurenge dusigaye twumva harimwo abaespi ni babe nkuko bari barashobora gutora indongozi zabo zibaserukigisha za kugira ibibazo byabo bishikeyo bakore gute biraguye kuko mu gihe batemerana nkuko oye bamwe baramaze kwicamwa ibishedeje. Abanyamurenge nibabeho nkuko bari babayeho imbere ya 1994 imbere ya 1996 intambara ya FDL itarabaho babana n'abafurero neza bakabana n'abamayimayi egome ababembe abanyindu abarega ni abo babana bose yandi moko babana kandi bari babanye bose bakabana muri harmoni bakabana nk'abanyekongo. Inyuma y'ico gihe niho bahindutse bamwe bavuga yuko ari abanyarwanda. Ico kintu rero abantu bagiye mu mitwe abakimuka bakaba abanyarwanda nibasubire b'abanyekongo bubako Kongo bari kumwe mugabo igice kimwe kivuye ngo n'abanyekongo ikindi kivuye ngo twebwe turi abanyarwanda. Nta mukongo mani w'umunyarwanda baho. Izo nationalite zibiri zihekeranya zidashoboka. Buri kimwe muri icyo nibemere b'abanyekongo bafashe Kongo guhagarara bayubake hanyuma bagwaniriza umwanzi wa Kongo hamwe bamenye yuko bose ari ubwoko bumwe ari hangari nuko bava mu ndimwe neza cyane. Nibyo tuba dusara abasoze twifuriza n'abanyarwanda ntayo kwikukira nziza kuko ejo barayihimbaye neza. Nako ejo niho baronse nako itariki imwe niho baronse ntayo kwikukira kuyihimbaza ntavyo babonye gaye oya niyo tariki baronse ntayo kwikukira hari umushikiranganje yashize ibintu kuri Twitter abereka yuko iyo ntahe baronse batayemera. Kuko uravye wanashaka mu Rwanda iyo ntahe nta gaciro ubona bayihaye cyane aho gaciro bagaha umunsi wo kwibuka. Nini ntahe uravye uwitwa umunsi ukwibohora kwibohora ugiye kubiraba itariki iyo tariki yo kwibohora urabona cyane ko hari umuntu yitwa James Kabarebe yahora aboneka cyane mu binyamakuru muri kino gihe ariko tutakibona cyane kubona James Kabarebe kino gihe atari ko araboneka narijya ari mu bantu bamaze kuvuga cyane President Ndayishimiye amaze kuvuga yuko atahotera u Rwanda iminota 5 cyo byo mu vyakira gute none umuntu ari mu zabukuru Jesu numvise ari mu muntu mu kiruhuko cy'izabukuru yego umuntu ari mu kiruhuko cy'izabukuru nyene nta mabanga bagifise yo kuvuga ngo ozuramubona nko bamubona kera nta gikuba gicitse ngira ni bamuhamagara ikindi gihazovuga sinabonye bayibingira aribo bariko baravuga muri ntutse muri ijya Unity Club nabona abapensionnaire donc nabakukuruke bose sino nta kuba tavugerega umuntu yama hahandi nibisanzwe. Abakurikira kiruganiro basigarana iki gafote hasigane yuko twaye duhimaye ntayo kwikukira kandi igihugu cy'u Burundi gipanze neza gushika no munsi turi fiere indongozi dufise. Wow nibyo ndabashimira cyane kwa apote abakenguruke nacyo bizira ko n'ikindi gihe twabagara mu cyo twitaba yego ntangora byari teka ridasanzwe twese nuko reka ndabashimire cyane abarundi bo bashoboye kugwana intayo kwikukira gushika n'ubu wa gasore yaduhaye babandanya bibumbatiye imbibe z'u Burundi zikabandanya zimeze neza muri mukora nyene juste garima kamera mu tumusaza ndababwira ati babashize bafiste uraushura umushura ushura none